niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ikirundi c'abarundi ndabahaye mwiriwe. Mvuze mwiriwe kubera ubu ni kumugoroba. Jewe nitwa Ntafatiro Patrice Umumana ariwe musongore, nkaba ndabasavye ngo muze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Kino kiganiro ni ikiganiro ca kabiri co kwiyamiriza Nikora Augustin aba muri Leta Zunze za Amerika, kubera yanyise ngo jewe ngo ndi ngumwangushi ngo je ngo dumuswaganye. Ikiganiro rero kibaye ca kabiri gute? Ivyo ngomba kuvuga ni byinshi mugabo reka mbanze mvuge. Wewe mwubahwa Nikora Augustin uba ipika muri Ohio muri Leta Zunze za Amerika, ndagusavye ikigongo bwa na mbere kuko wewe nakwise ngo Nikora Augustin kubera izina ryawe ndaryumvise nkaryumva mu kiganiro bimenye ntaco bitwaye, nahavuye numva umengo witwa Nikora Augustin ariko witwa Nikora. Nikora rero ni izina ry'ikirundi, urantunga uramburana, urumva nagukuye mu Barundi ndakujana mu Bagirigi. Nikora ndibaza kuzi icarico no mu Barusiya hose ariyo. Ico ni ca mbere. Ica kabiri rero nagomba gushikiriza, nagomba kukwiyama ubwa kabiri wewe Nikora Augustin. Nkakwiyama kubera wavuze ngo jewe ngo ndi umuswaganyi. Umuswaganyi rero je naragize uburonzi kubera je nsanzwe ndi umuronzi nyene. Umuswaganyi rero nasanze ari jambo rifise amajambo 13 asangiye isano. Nukuvuga umuswaganyi ni iki? Umuswaganyi ni gihumbu. Ugambe na mbere gihumbu n'umuntu abesha, kubera umuntu agiye kugomba gusambanya abantu no kugira gute arababesha, nukuvuga numubeshi. Ubwa kabiri umuswaganyi numubeshi, we wanyise reko je numubeshi. Ubwa gatatu wanyise ko jewe ndumuhendanye. Ubwa kane wanyise umuhuruzi, umuntu ahuruza abantu. Ubwa gatanu wanyise umunyakinyoma, nukuvuga umuntu avize ikinyoma. Ubwa gatandatu wanyise umunyarudavagi, nukuvuga urudavagi iyo umunsi mukuru uheze hama bakavuga ngo urudavagi, abavuzi b'ingoma, agasimbo, umuyebe bose baca bagira ibintu carimwe rimwe, ubwo ni urudavagi. Nukuvuga jewe ibintu mvuga ibintu bisunitse n'impemu, nta kiriyo mu mutwe, n'urudavagi byo mvuga. Ubwindwi ndumunyometsi, nukuvuga ndumuntu w'umunyakinyoma. Ubwo munani ndumurementanyi, umuntu arementanya ibintu afatanya utunutundi. Ubw'icenda umurimanganyi, nukuvuga ko jewe wanyise ko jewe ndumurimanganye. Ubw'icumi umuryi wa ruswa. Umuryi wa ruswa n'umuntu abesha, nabisanze kwa Road Game urazoja kubironderayo uzobisangayo. Umuryi wa ruswa n'umuntu abesha abantu kugira ngo abaronke kwa mahera. Ubw'icumi na rimwe umuswa. Burya rero umuswaganyi ijambo ryatanguye ni umuswa. Iryo jambo barisigaranye n'abanyarwanda bavuga ngo umuswa. Je sindakizi mu Kinyarwanda ico kivuga, mugabo bavuze ko umuntu ari umuswa nukuvuga ko ari umuntu umubeshi. Jere wanyise ko ndumuswa unyita ko ndumuntu umubeshi. Hanyuma ubw'icumi na kabiri umuswagiri. Bavuze ngo urya muntu niswagiri, nukuvuga araswatanisha, ntazi ibyo avuga, ntazi n'ibyo akora, apfi ibyo abonye byose n'ibyo avuga. Nukuvuga n'umuntu avuga ibintu bisinzwe n'impema, n'umuntu atafise ubwenge na bukeyi. Ubw'icumi na gatatu umwangushi. Ndaje kuvuga yuko wewe Nikora Augustin wanyise ko jewe ndumubeshi, umuswaganyi, umunyakinyoma. Kandi jewe ndamaze kwerekana ko ubwoko buvugwa incuro 46 mwibwizo nshingiro. Je nibaza yuko wo kwigora ugakora ikiganiro ukansaba ikigongwe. Ica kabiri hajya ahantu hose wavuze ko je n'umuswaganyi, kiya kiganiro ukagisubiramwe bijya byose ukabifuta. Kubera je Ntafatiro Patrice jewe sindi umuswaganyi, je sindi umubeshi, je sindi umwangushi, je mvuga ibintu bironze. Urabona ko nubu ivyo ndiko ndavuga ari ibintu ndiko ndasoma. Ndiko ndabisoma rero ntuhavugira ngo Ntafatiro Patrice jewe ndazinduka mu gitondo ngo nye nkora ibintu. Ndagusavye imbere yuko nja kure, ndagusavye kiya kiganiro ugenda ugisubiremwo hanyuma ukuremwe ahantu hose
wavuze ko ndi umubeshi ndi umuswaganyi hanyuma ugira ibindi ukigumijeho naho urazogira ikindi kiganiro uvuge ko wihenze utabikoze ivyo nzokwandikira YouTube bijya bintu washizeho biveho ndakubwiye ndahejeje utakuyeho ivyo bintu nzokwandikira YouTube basanzwe banzi hama mvuge yuko ivyo bintu wavuze ari ibintu bicanishamwe abantu karije ko wantutse uravyumvise urazi ko twanavuganye na hirya yejo nejo hose twaravuganye none muzi twandikiraniye ndabikubariye kujya wavuze kiganiro nani ko ndakigize aho rero nkaca mbandanya ikiganiro ca kabiri ngezeko n'amoko mu Burundi. Amoko mu Burundi ariho jewe ngomba mbwire abarundi je ndi umuronzi naha amoko mu yakuru no musi naho murara mu yakuyu no musi nzoguma nirahira ko je ndi umuhutu nzoguma avuga ko data ari umuhutu ko sogokuru ari umuhutu ko sogokuruza ari umuhutu gutyo ivyo ntibishaka gukurwa naho mu bikura mu mpapuro tuzoguma tuvyirahira. Ikindi ngaha muri Canada hari ubwoko hano muri Canada hari abazungu bafise ubwoko muga nta muzungu azo kugira ngo je ngo ndumukunde ngo ndumunde ngo ndumunde ngo ndumunde nta muntu akibivuga kubera iki kubera hariho ubutungane kubera ko hariho iterambere. Uburúndi ni umututsi umwe yangana n'umuhutu umwe akangana n'umutwa umwe ivyo by'ubwoko muzogome muce mu bifuta bizokwifuta byonyene mugabo ntushaka kuhitana abantu ngo tugatangure kubaza ngo abantu ngo tubabaze ngo ubwoko ngo buveho cyangwa ntibuveho hanyuma natwe twe baratwiciye abantu none urashaka kuvuga ngo ntibatwiciye abantu 72 none abavyeyi bacu bariyahuye abantu biciye ku mashure bariyahuye Patiri Kayoya umuntu nsonera gose n'igitabo nanditse ku itsinda rya kabiri rya kaminuza nakoze kuri Kayoya Michel Kayoya rero umupatiri nsonera gose nanditse nzi neza nivyo yavuze yari yahuye canke yishwe nabajya nyine muzi kandi akicwa ni washaka nabihebeye Imana abihebeye Imana nabo nyene baragize ubuhara mu kwica abantu mu 72 n'ubu hari habo bishe mu 1993 umupatiri yakereye uwundi mupatiri mugenzi wiwe amuziza ubwoko. Aho rero urashaka kuvuga ngo muri nta bwoko buriho kandi abahima tuzi iyo bahavuye kandi Chekanta Diop yaravyanditse neza aravuga yuko abatutsi n'abahima ADN yabo amaraso yabo uyasanga muri Ethiopia muri Eritrea muri Somali na Yemen. Abahutu nabo amaraso yabo ADN ukayisanga muri Cameroon ukabisanga no muri Afrika y'Epfo. Uburebe kashize ingana abarundi mugo bamwigira abantu babahinga gose bakomeye n'ibintu abaronzi bavuze mu bihebe yego so Burundi bwonye bufite amoko. Ikintu gishaka gukura amoko mu Burundi ndagisubiyemo n'ubutungane n'iterambere. Umututsi niyangana n'umuhutu akangana n'umutwa ivyo bintu zo kwifuta mugabo biri uko bikiri ntiharagera. Aho rero ndabandanya ubu rero jewe ivyo ngomba mvuge nibiki ngomba mvuga no munsi ko amoko ndagiseye mu gatatu ari mu mico kama y'abarundi umviriza rero mu mvyino mu 1420 byumve neza 1420 niho Ruhinda yagandagurwa. Ruhinda yagandaguwe n'intwara miheto za ntare rushatsi cambara ntama bamwicira hehe bamwicira mu Bushubi ariko arahunga agenda mu Buhima iwabo mu Buganda. Ubwo bwoko mutagomba kwemera ariko aragenda mu Buganda iwabo y'abahima baza bava baramugandaguye. Mu kumugandagura rero bamugandaguye bamuziza ko yagumutse kandi micombero akuye ntare wa gatanu yaramwishe amwica nkuko ntare rushatsi cambara ntama yishe Ruhinda abaramwihoye. Aho rero ntacare ndakubwira nti hari indirimbo ivuga ngo ngoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga ngoma ya Ruhinda umuyaga uratsura karutsa ngoma ya Ruhinda nzokira nzopfa sindabizima ngoma ya Ruhinda ndabirivye nabi murazombabarira. Iyo ngoma ya Ruhinda baba ariko baravuga ingoma ya Ruhinda nivyo aho Ruhinda yatwara igihugu. Ruhinda yatwaye ari umuhima 1420 umuzungu yaramaze gusha mu Burundi ninde nta numwe mugo kaza wumva no munsi ngo nabazungu ngo bazanye ngo amoko mu Burundi amoko yarasanzwe ariho. Chekanta Diop yavyanditse kuva kera na rindi ADN y'abahima n'abatutsi iri muri Kush iri muri Ethiopia iri muri Somalia iri muri Yemen nta iri mu Burundi.
Abahutu nabo bafise ADN yamuka muri Kameruni nkuko nabivuze. Ivyo ngoma ya Ruhinda n'uruvyiro ntango uno musi ruriho. Kandi bavuze ngoma ya Ruhinda bivuga ibintu byinshi, singoma kuvuga ivy'imvyino, ngomba kwerekana yuko biri mu moko. Ubwa kabiri, 1801. Vyumve neza je ndumuronzi. 1801 umwami Ntare wa kane Ruyenzi Rutaganzwa yararongoye umwamikazi wa kabiri. Uwo mwamikazi ni umwenengwekazi yitwa Nziramibango. Yamwabire mu 1801, hanyuma mu 1804 niho yavyara umwana yitwa Birori Sêbatwa. Birori Sêbatwa genda kugira uburonzi muzosanga mu 1804 niho Sêbatwa Birori yavuka. Numuganwa w'umutare kubera ntiyabaye umwami ngwabe umwezi. Hanyuma uwo mwenengwekazi Nziramibango yaciye avyara abana batanu. Hanyuma bashiki ba Birori Sêbatwa ni Soni wa kabiri, Inabatoni wa gatatu, Ndutuye wa kane, Inabasamuga. Ndabavuze genda kubarondera muzobasangaho. Hanyuma yo kumuntu akacavuga ngo urumva umuntu uyu muganwa yitwa Sêbatwa mu 1804. Hama mukaza kuvuga ngo Abatwa ngo n'Abatutsi ngo n'Abahutu ngo ayo mazina ngo yatanguwe ngo n'Abazungu muri ihenda. Ubwa gatatu mu 1848 haradutse imvyino mu Burundi. Ni kubera iki mfata uwo mwaka? Uwo mwaka ndawufata ko niwo mwaka Gwasha yagenda kugwanya nde? Niwo mwaka Gwasha yagenda kugwanya abangoni bavuye kwa Caka batera Uburundi. Aho hari mu Kumoso. Ukumoso rero kuca kutangura kumenyekana kubera ko hagiyeyo umwana w'umwami akomeye. Haca haba rero urubyino bazanye bavuga ngo burya yemwe hari bitumva, ndayaga inasenge yaramubwiye, ndayaga na nyinabo yararutaye, ndayaga ngo ntuzoja kw'Abananga, ndayaga kw'Abananga intambo yishe, ndayaga. Wavyumvise? Abananga n'Abahutu nejo bundi bakubwiye Abananga n'Abahutu. Abazi neza kahise muzomenya ingene Bagaza yagandaguye Abananga bose. Abatapfuye bace baguruka baca bagenda muri Ghana. Ubu n'abashwi bari mu bwoko bw'abashwi. Nk'ivyo ntari byo mwari muzi, nari nahagaritse ibiganiro by'abakonikoni n'abantu baguruka, abadumyi, Abarundi b'Abananga bace baguruka baca bigira muri Ghana. Iyo mubonye rero ngo i Buganda canke ngo igihanga ngo haraguye umuntu ngo w'Umurundi canke ngo w'umuki, baba ari Abananga bariko barigarukira mu Burundi. Ubavuze ngo burya yemwe hari bitumva, inasenge yaramubwiye na nyinabo yaramubwiye ngo ntazoje mu Bananga, ntazoje mu Bahutu, mugabo yaragiyeyo. Ndabandanya ubwo ruvyino ndarubandanya ruvuga ngo none raba niyo yagiye, ndayaga twake muri inturire nziza, ndayaga inturire nziza yoza munda, ndayaga dutereka kagwa nyako, ndayaga kagwa nyako koza munda, ndayaga bazimanye indugudugu, ndayaga indugudugu iduga munda, ndayaga batwongeye interetere, ndayaga interetere itera munda, ndayaga ngw'abakobwa b'iyiwacu, ndayaga barateye ipasi munda, ndayaga bamenyereye akagwa nyako, ndayagwa kakanyako koza munda, ndayaga. Wavyumvise? Wa mukobwa w'Umututsikazi babuza kugenda mu Bananga yaruye kugendayo mu Bahutu. Agiye babazimana interetere itera munda, babazimana indugudugu iduga munda. Mugabo bobo ngo batwaye akagwa nyako koza munda. Ndabandanya bene mama ndoja hehe, ndayaga mwene mama roja hehe, ndayaga ibikobwa vy'iyiwabo. Wavyumvise? Ibikobwa vy'iyiwabo, ndayaga vyaratindibiranye munda, ndayaga vyamenyereye indugudugu, ndayaga indugudugu iduga munda, ndayaga vyamenyereye interetere, ndayaga interetere itera munda, ndayaga. Muravyumvise?
Abahutu turazwi yuko dufise inda nini n'abakobwa bakagira inda nini. Urumva ngo bamenyereye indugudugu ngo dufise inda nini kubera twebwe twamenyereye indugudugu, abakobwa sinabakobwa ngo ibikobwa by'iwabo. Ibyo rero byatangwe mu Burundi mu 1848 Gwasha yagiye mu Ruyigi, yagiye mu Kumoso, hanyuma gatsindayo ujya mwami w'Abangoni, hanyuma akacagumayo. Agumyeyo rero imvugo y'abamoso yahavuye ija mu byo bavuga, bahava barazana ibwami abantu bavuga nkuko mugabo bavuga bati Abananga yumvire. Aho ndabandanya ubwa kane mu 1972 hariho ibintu byavuzwe mu ihonyabwoko. Ihonyabwoko ryaravuzwe, wumvise ihonyabwoko. Abaherengeji ni kuvuga abantu abagenosidere, abantu bamara ubwoko bunaka. Abahutu baratumaze mu 1965 bwegera byivugira, mu 1969, mu 1971, mu 1973, mu 1988, mu 2015, mu 2020 bica nyene cyubahiro Petero Nkurunziza. Ubu Petero Nkurunziza yaragandaguwe, baravyivugiye yuko bamugandaguye. Umviriza rero mu 2022 yavuze ngo umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi micombero ganza mu Burundi. Umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi. Umviriza gushikaho Abahima n'Abatutsi bashira ihonyabwoko ngo twere utangure kuza turavyina ibintu bariko baraducunuza, bariko baradukora kwitama. Hanyuma ukazamva umuntu ngo bakure ubwoko mu Burundi. Ntibikunda. Hari ibintu by'ukwaza gukugwamwo. Izo mbyino zose banza kuzikuramo, ibindi byose banza kubikuramo, hanyuma umuhutu angane n'umututsi, umututsi angane n'umutwa, umutwa angane n'umuhutu. Aho rero ibyo bintu bizokwifuta. Mugabo kwiyumvira ngo mugomba mufutiki, hanyuma nawe nikora Auguste ugahagarara Ohio, ugahagarara ipika, ugatangura kuntuka. Nagomba nakubwire ndabigusubiriyemo kiya kiganiro gisubiremo, ugifute utagifuse tuzogenda imbirigi. Ngomba kukwimiriza nabikubwiye ko je nzokwimiriza. Ubwa gatanu mu 1974 nukuvuga Abahutu bose babahejeje, nukuvuga twegeranye, twariwe n'imvunja, twari dufise ibihinda muhira, twariwe gute, abantu bari bafise amazu barayivye. Ubu gusa ndaheruka kumva umuntu wo mwijenda yavuze ati iyo nzu rero mwabana ingo tuyisubize. Arakaramba arakubwira agahora ku ngoma ariyizi. Umviza rero 2024 haci hatangura uruvyino rwaririmbwa mu Burundi bwose, mugabo iyo gwahereye murahazi ni Songa mu Rumeza niho gwahereye uruvyino. Ubwo rurimbo ruvuga ngo intwara miheto ya mbere ni koroneri micombero, n'igiti catewe mu Burundi nukugwanira. Mfise inshuti nyinshi zo mu Burundi, cane cane nyinshi n'intwara miheto, n'ibiti vyatewe mu Burundi nukugwanira. Hagati mu Burundi n'imbuto mbi, mu kuzigwanya n'ukuzirandura, n'ibiti vyimeza mu Burundi n'ukurandura. Uravyumvise? Abantu baba i Bururi, abantu baba mu Rumeza, ibyo bintu murabizi ko ariko babivuga. Intwara miheto ni Colonel Michel Micombero. Hama cyumva neza n'ibiti vyatewe mu Burundi, nukuvuga sibiti vyimeza. Murakubaho kantu nzokagarukako mu mizi iri imbere. Mwavyumvise Michel Micombero n'Abahima nkawe n'Abatutsi nkawe ni ibiti vyatewe mu Burundi si vyimeza. Ariko bakaca bavuga bati hagati mu Burundi ni imbuto mbi. Imbuto mbi abantu babizi les mauvaises herbes ni byatsi vyimeza vyamuka aho hantu nyene. Mu yandi majambo iyo ndiko ndavuga ko ururimi rw'ikirundi ari igihutu, iyo ndiko ndabivuga mba mvise iyo ndabikura. Umviriza hagati mu Burundi ni imbuto mbi. Imbuto mbi mauvaises herbes murazombarira abize fakagro, abize agronomi murazombwira. Uteye imboga bakubwiye imbuto mbi
imbuto mbi nukuvuga les mauvaises herbes ziraho nyene, imbuto kama. Ivyo navyo uteye ni ivyatsi bindi. Je ngaha muri Canada ndatera ibigori usanga umuntu yarakuye mu Burundi. Ivyo nateye ni imbuto nteye, ariko hama hariho imbuto mbi zo ngaha ziza kugunda ivyo bigori nteye. Muravyumva neza, barabishira no mu mvyino tukaziririmba tutazi nivyo bariko bararirimba, bariko baradutuka. Mwavyumvise amoko arimwo mu mico kama y'Abarundi, hanyuma Abatutsi n'Abahima bakabishyiramo buke buke. We ntumenye ivyo ari ivyo, hama ukabiririmba wa Muhutu, we wa Muhutu ukabiririmba, we wa Mutu ukabiririmba utazi kuri kurituka. Ndabibandanya ugasanga nk'ubu nk'Abahutu bariko baratamba bambaye imigano, bambaye utuntu tw'imigano, n'ingene imigano yatumaze umugano w'umugamba warokora imugambwe. Ndabandanya itariki 29 z'ukwezi kw'icumi mu 2017 harasohotse ururimbo rwitwa Mwungere w'inka. Ubwo rurimbo ruvuga ngo iyamirize ziratashe mwungere w'inka, mambagwa nk'imitara amazuru nk'umuvuba, iyamirize ziratashe. Wavyumvise? Iyamirize ziratashe mwungere w'inka, mambagwa nk'imitari amazuru nk'umuvuba. Aho nagira ikiganiro ndiko ndiyamiriza Nkurunziza Emmanuel mvuga amajambo 100 kizira kuvuga iyo mugomba guharira n'umuntu amazuru kirimwo umuvuba urimo. Kirazira kuvuga umuvuba, kirazira kuvuga amazuru, kubera bavuga ngo aya mazuru y'iwacu y'Abahutu ngo ni nk'umuvuba, niko bavuga. Kandi n'Umututsi nawe umubwiye ngo izuru risongoye ubo mututse, kirazira. Hari ibintu udashobora kuvuga rero. Ariko mvira ngo iyamirize ziratashe mwungere w'inka, mabagwa nk'imitari amazuru nk'umuvuba, iyamirize ziratashe. Hazogira umuntu muri kaminuza aze yigira ibintu uvuze ngo mambagwa nk'imitari amazuru nk'umuvuba, aya mazuru nk'umuvuba arashaka kuba arayi umwungere nkuko ashobora kuba arayinka. Hanyuma umugore yagize urubyino twaravuganye, ndazi ko ari umuntu azi Kirundi, yarabyize kandi arabikunda, aho usanga amajambo yakoresheje ayazi. Urumva re bwa buri bwa bwoko burimo mambagwa nk'imitari amazuru nk'imivuba. Wavyumvise? Hanyuma imitari naco nyene urana nk'iyi nkoni mvise uyize ngaha iciye umutari, kandi abantu babungere wasanga heje arabahutu. Ndabandanya itariki 20 z'ukwezi kwa 3 mu 2013 hariho umuntu yasohoye ururimbo rwitwa Kabugubugu. Aho rero mviriza ndagenda ati tsinditako twaratsinza abamenja ramandariwe ntiwihute ndakuzi usa naso wanyura mandariwe iyo wamandahazi wamingoma ningozi uramandariwe uwo jigisha yonagishika uramandariwe. Kuvyina ndabizi nariza amanota ndazi vyarivyo. Ati tsinditako twaratsinza abamenja uramandariwe. Abamenja baza Bg'Ábarǔndi Yohani, abamenja ni Nyangoma Gerevazi 35, abamenja ni Ndayahoze Marito 72 n'abandi bace bahonya, abamenja ni Ndadaye Melchior 93, abamenja ni Nshimirimana Adolphe mu 2015, abamenja ni Petero Nkurunziza nyine cyubahiro mu 2020. Abamenja ati tsinditako twaratsinza abamenja. Aho ni 72 niho Nyabwoko niho batsinda abamenja bati turabatsinze muzogende muzosubire. Urumva rero ugo ruvyino ruravuga ubwicanyi, nivyo baravuga Kabugubugu yagandabwe n'umuhima y'abingozi. Ndavyumva mugabo ariko baravuga bati twaratsinza abamenja. Kabugubugu naho bamwishe ntibamwishe bamwita umumenja, hari ibindi bintu Abatutsi bariko barapfa, mugabo twebwe Abahutu nitwe turabamenja. Ubwo munani hari indirimbo ivuga ngo iyo ngurube ntinkore ku mukondo. Sinashoye kuronka neza neza, nushaka kubirondera ubunyene mugabo sivyo, ndi mu kiganiro umuntu abishaka azovyironderera. Ndakwereke iyo ngurube bavuga ngo iyo ngurube ntinkore ku mukondo. Twumvikane neza mw'abantu, gukora ku mukondo ari umukobwa bivuga nukuvuga kumwabira. Antegera ngejeje ngaho. Iyo ingurube nayo barafata rijya zuru ry'ingurube bakaca barigereranya n'izuru ry'umuhutu. Nkiri zuru ry'iwanje ryise, hanyuma umuntu akaca arabijya ngurube akaca avuga ngo iyo ngurube.
abazi ibintu by'impinyanyuro no kuvuga bafata akantu kari ku ngurube bakaca bafata n'akari ku muntu bakaca bavyegeranya no kuvuga ni ngereranyo mugabe iyo ngereranyo irukundi sindiko ndigisha impinyanyo no munsi je ndiko ndavuga ingene bigenda iyo ngurube ntinkore ku mukondo hanyuma ngoma ndababwire hariyo nyabwoko riko riraba jewe nzobigira hanyuma nzobivuga hanyuma mw'Abahutu muriko murarongora Abatutsikazi umengo mwaruzwe barongore kubera mu bakunda mugabo barabavyarira ivyo vyaravuzwe n'umuntu ahi Bujumbura ndiko ndarondera ayo majwi kandi nzoyaronka umuntu yavuze yuko ataje kurongora Umututsikazi ko Umututsikazi yamubwiye neza ko adashaka kuzomuvyarira nanje ngaha muri Canada naronze Abatutsikazi baje kundondera muri Canada barambwira bati ntafatira Patrice wewe uravuga ibintu kandi urazoburira abantu Abatutsikazi ntibavyarira Abahutu aha notanguriro bwinshi cyane hariho n'umuntu yahoze atwara ahi Bujumbura hanyuma bibindi aha notanguriro bwinshi cyane we wa Muhutu ukaba ukunze Umututsikazi murongore mugabo azokuvyarira none uzomenya ko yakuvyariye gute naha mvuga nije ntafatira Patrice uwompa ubushobozi akampa ikaramu umugabo wese avyaye ubura Umuhutu warongoye Umutukazi ubura Umuhutu warongoye Umutwakazi ubura Umututsi warongoye Umututsikazi birakuraba mu Burundi hakaba itegeko rivuga ko umwana wese avutse babwiza gupima amaraso kugira ngo bamenye yuko wewe uri Yozefu canke ari umwana wawe bwite kubera iho nyabwoko riko rirabandanya jenzo bivuga ubundi munsi neza nabiteguye mugabo hariho batatu baje kundondera bazanga ngahi wanje uwo wundi muntu nawe yarabimbwiye mu Burundi hariho uwundi muntu nkeka muzi yagiye muri leta z'umwe za Amerika umugore w'Umututsikazi yamubwiye ngo yamutwaje inda bavyara abana batanu atanumwe umugabo arimo nuwo yamwagirije ko yamumutwaje inda ataruwiwe ivyamushikiye nkeka murabizi abangabo muri Amerika nkeka muramuzi abana batanu nta numwe yarafisemo aho rero iyo ngurube ningore ku mukondo gushika Abatutsikazi babiririmba bakabivyina hama Abahutu nabo bakabandanya bagenda muri ivyo bintu jewe ndiko ndababwira je nta muntu ndiko ndabwira ngo yankane nta gwanko je ndiko ndagira mugangira nti none wewe ko washimye uwo muntu kandi bakaba batatuvyarira none wewe uri gukora iki kugira ngo bakuvyarire uri gukora iki kugira ngo umenye yuko wewe batakuvanze aho rero aho ivyo nariko ndavuga rero byari ibintu bijanye n'imico kama 9 wumvise umuntu akubwiye ngo umugabo w'ijunja n'ijambo ahantu hari ingorane ngaha ijunja uramuzi yuko bavuga ngo Umututsi ngo n'umuntu muremure ngo w'ijunja wavyumvise no mu mico kama no mu mvugo y'Abarundi harimo amajambo atyoza Abahutu ngwego ngo urya mugabo ngo n'umugabo w'ijunja n'ijambo bikavuga yuko umuntu mugufi ntibaza bamubwiye ngo n'uwijunja n'ijambo bikavuga yuko ntari rushatse cambara ntama si umugabo w'ijunja n'ijambo kubera nta junja afise muribuka bamwise rufuku kubera yari mugufi ukamenya ko umuntu wese mugufi w'Umuhutu ntibashaka kuzomubwira ngo n'uwijunja n'ijambo ako kantu bagashizemo ngo ijunja n'ijambo ukumva umengo ni igaruka rya je umugabo w'ijunja n'ijambo ntumenye ko ijunja baguvye kuvuga Umututsi ugasanga rero abantu turiko turavuga ibintu tukavuga ibitari ivyo leta y'u Burundi tangura gutosora ivyo nyene bibanze bive mu mvugo y'abavukana hanyuma bizoze hanyuma ibindi vy'amoko bizoze hanyuma aho ndabandanya imyibutsa yo Abarundi burya n'abantu babigose Abarundi n'abantu b'inzigo Abarundi n'abantu bavuga utuntu kamenga ntaco yavuze muga yakivuze ukaza wumva ngo ikitabuze n'Abahutu iburimbi uwo n'umwibutsa bikavuga yuko abanyabururi barisha Abahutu iburimbi barabica kabiri barabica gatatu barabica kane barabica gatanu barabica gatandatu gatandukana n'isevu urazi ko ari infini muga n'ubu baracariho bati none Abahutu bavuye hehe kandi burimbi barabamaze bati ikitabuze n'Abahutu iburimbi uwo n'umwibutsa ndabandanya Umuhutu mukura imvunja bwaca ngo twiruke uwo so Umuhutu yabivuze uwo n'Umututsi Umuhutu mukura imvunja umviriza ako nagasuzuguro umwibutsa wa gatatu Umuhutu muvura amaso bwaca akayabukanurira hariho Umuhima yambwiye ngaha ambwira ati ntafatiro Patrice we kukanura amaso kuvukanura amaso wize gute
mu yandi majambo uwo Muhima yaraheje kumbwira ati nta fatiro Patrice, iyo tuza kumenya yuko wotanguye kuvuga ivyo uvuga wari kujana n'abandi. Nico yari karambwira. Umuhutu muvura amaso bwaca akayukanurira. Mu yandi majambo none ko wagumye yigishwa n'Abatutsi, none ko ni Burundi no muri kaminuza y'u Burundi yigishwa n'Abatutsi, none ni kubera ko dukanurira amaso kandi wacishije ubwenge n'Abatutsi. Wavyumvise nico yagomba kumbarira. Ubwa kane hariho umwibutso uvuga ngo ubushaka umuhutu umutuma uwundi. Uwo ntashaka umuhutu yavuze ngo ushaka umuhutu umutuma uwundi. Oya, nukuvuga uwo n'Umututsi, uwo n'Umuhima avuga ati ugomba umuhutu umutuma uwundi. Ivyo none biriho. Uwo n'umuco kama. Ubwa gatanu ubutazi umuhutu amuhitiza mu nzu. Mu yandi majambo wavyumvise, umuhutu muzanyi wawe hacaba ingorane. Nukumwigiza inyuma bagume inyuma. Kwa kundi micombero, kwa kundi bagazi yica, kwa kundi kwa Buyoya ata muhutu numwe yari umushikiranganje. Bagiye kujamwo hanyuma ari vyitso. Wavyumvise, ubutazi umuhutu amuhitiza mu nzu. Ubwa gatandatu wiza umuhutu kurasa akakurasa mu nda. Wavyumvise, mu yandi majambo Abahutu nta kubigisha kurasa n'umunsi numwe, kubera Abahutu bigishije kurasa baca kurasa mu nda, baca baguhekura. Iyumvire ngibi. Ibyo navyumvise, kuvyumvise rero iyi yari imico kama. Ibintu biri mu mico kama biboneka neza. Ntushaka kuvuga rero ngo mu Burundi nta moko ariho, kandi no mu mico kama no mu mvugo y'abavukana vyumvikana. Nkaje ndakwereka unaho no munsi ugiye kuri RTNB, ugiye ku nsamirizi y'u Burundi, ugiye ku mbonesha kure y'u Burundi, ibiganiro biriho byose bivuga inka. Inka zitunzwe n'umuntu umwe kwijana, n'umuntu umwe kwijana ntashika. Ugasanga ibiganiro byose ni inka. Ugasanga abantu bariko baratamba bigana inka. Wabibonye? Iyo ni colonisation. Uko no gushira ubuja mu bandi bantu. Leta y'u Burundi rero yari ikwiye kubanza guhera ngaho, ikabanza igatosora iyo mico kama, igatosora ingene ibintu byose biri kuragenda, hanyuma ibindi bikizana. Mugano ushaka guhera kwisonga. Ugomba kwicira igiti ntuhera mu bushorishori hejuru, ugomba kwicira igiti ugenda hafi y'isi. Aho imvyino nyinshi co kimwe ukazibona Magaba, ukazibona abandi bariko baragira ibintu by'ikinyarwanda, bariko baragira ibintu bakuye hehe, bariko barazana ibintu bakuye hehe. Kubera iki bakanga kuvyina imvyino z'Uburundi? Naragize uburonzi. Uburundi dufise imvyino zishika 21. Ngomba kuvuga yuko mu Burundi dufise uburyo bwo gutamba 21, mugasanga batuzaniye ibintu by'ikindi gihugu. Kubera iki mu bituzanira? Kubera iki rero je nkavuga nti wewe nikora Augustin wo ngaha muri Leta Zunze za Amerika, Ohio, ipika, nakubwiye uzunyuhagire unkuriye ko bijya bintu utabikuyeho urumvise ibyo nzokora. Hanyuma rero mu guheraheza umuntu avuga ko atabwoko buriho mu Burundi. Ikiganiro ca mbere nerekanye ibwiza nshingiro, ubwa kabiri nerekanye imico kama y'Abarundi. Ubgôko buriho. Umuntu avuga ko atabwoko buriho rero aba hakanye leta, kuko leta yashizweho n'ibwiza nshingiro byemera amoko. Ubu hakanye inama nkenguza amateka, kubera iyo nama nkenguza amateka yaremeye ko habaye ihonyabwoko. None inama nshinga amateka yari kuvuga ko habaye ihonyabwoko ritabaye. Abavyeyi bacu, bashiki bacu, basaza bacu, ba mama wacu, ba marume, ba masenge bariyahuye. Patiri Kayoya yariyahuye. Ababikira bariyahuye. Abafurere barara mu ntuze mu madari, ababikira barara mu madari bagomba kubica. Niba bijanayo bari bashinye kurara mu madari. Umuntu haka niho nyabwoko abatemera leta, abatemera inama nshinga amateka, abatemera inama nkenguza amateka, ntaba yemera n'ibwiza nshingiro. Uwo muntu rero atemera n'ibwiza nshingiro, uwo muntu n'umwansi w'u Burundi. N'umwansi w'u Burundi. Ivyo je nkabivuga nka jewe ntafatiro Patrice, nkabivuga nk'umuronzi. Ndabivuze nk'umuronzi rero nkavuga nti umuronzi jewe ntafatiro Patrice nivyo mvuze. Hanyuma rero ngerageje gusubiramo ivyo navuze nti wewe nikora Augustin urantunga mburane, nibaje ko witwa Nikora Augustin urantunga mburane, kubera nagukuye mu Burundi ndakuja abagiriye urantunga mburane. Jewe yo nihenze ndazi kuvuga nti urantunga. Ubwa kabiri
wewe Auguste Nikora unyise umuswaganyi, wanyise umubeshi, wanyise umuntu atacamaze, umuntu avuga ibintu bisunitswe n'impemu, kananje ndumuronzi, je ndumuronzi. Ibi bintu urabonye ko arivyo ndiko ndasoma, si ibintu mva kuvuga, si wewe uvuga ibintu atari umuntu akubona, je umuntu arambona ndiko ndavuga nti zurugi wanje ngiri ntiri aho. Hama nkabandanya nkavuga nti mu mico kama y'Abarundi ubwoko burimwo, hari uwitwa Birori Sêbatwa. Uwo muntu yavutse mu 1804 niho yavuka, n'umuganwa w'Umutare, none ko yitwa Sêbàtwa. Abo batwa bavuye muvuga yuko abatwa bazanwe n'abazungu. Hanyuma 1820 niho hagandagurwa Ruhinda, bamwice muri Tanzania y'ubu ariko aragenda mu Buhima. None ni kubera iki bamwisha bavuga ko ari Umuhima? Mbega ni kubera iki? Ntari rushatsi cambara ntama bamugaya, abagamba bamugaya, abatutsi b'abagamba bamugaya bavuga yuko ari mubi, ari mugufi. Kubera iki? Ko data wanje muri ko muravuga yuko ubwoko bwatanguwe n'abazungu, kubera iki bamugaye? Nubu bavuga ngo ntare rushatsi. Nubu abatutsi baranze kuvuga ko ari ntare rushatsi house, baranze kubivuga nubu bavuga ngo ntare house. Kubera ntare bagomba kuvuga ntare rugamba, bagomba kuvuga ntare wa gatanu kubera abo n'abatutsi. Ntibagomba kuvuga ntare rushatsi cambara ntama kubera ntare rushatsi cambara ntama n'umuhutu. Ivyo warubizi igituma abatutsi batagomba kuvuga ntare rushatsi house, bavuga ngo ntare house. Iyo ntare house ntibaho mu Burundi, bavuga ngo kwa ntare, ni kwa ntare rushatsi cambara ntama. Aho rero ivyo navuze rero nivyo kigano cyabaye kirekire, kandi ndiko ndavuga ibintu urumva ndabivuga nk'ubizi, kandi nkabivuga nyene n'umutima wanje n'amagara yanje yose. Nagoma nakubwire nti wewe ari kuravyumviriza rero urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Niba wumvise umengo je nashavuye, niba wumvise umengo je nakaze, niko nsanzwe mvuga. Oya Jesse nashavuye hagusa ndiko ndavuga ibintu nk'umuntu abizi, kandi niyama abantu bagomba kumbwira ibitari ivyo, bagomba kundemera inteba ishushe, nabo batansumvye ubumenyi, batansumvye uburonzi. Nuko rero kandi ugasanga uwo muntu avuga ngo ubwoko muri ntiburiho, ugasanga n'umuntu yize amategeko, umuntu yabwiriza kumurikira Abarundi, ugasanga ni bavuga yuko atamoko ariho mu Burundi. Wewe ari kurankurikirana rero urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, urakagira ibanga nibango bangiramwe imbuto, urakagira impundu n'impuzu, urakagira yuja n'iyuva, urakagira abakuramutsa naburamutsa, urakagira itanga n'ivyo usigarana, ari iki kibirengeye byose ni mawa hari karavuga. Urakarenga abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorengukira ukurengwa.